Haragaragaye n'indirimbo yitwa Secret Life yagaragaye ku rubuga rwa DJ Fernando ndavuga Mr. Ayee. Inyuma y'iminota mike iyo ndirimbo imaze kuja ku rubuga rwa DJ Fernando, urubuga rwa YouTube rwagiye ruzimira, rwagiye rubura, ariko kuri YouTube ushakisha uko bishaka kose Mr. Ayee uno mwanya akaba asa n'uwagiye abura kuri YouTube. Aca nibaza ati mbega vyagenze gute? YouTube ya DJ Fernando nayo yoba yugawe nka Hit TV ya Randri promoter cyako DJ Fernando kuruga rwiwe afise ko ibihumbi 63 by'aba abone wiwe yaguze, afise ko amavyuza atagira uko angana menshi y'abantu y'amarobo agenda agura. Acha nibaza ati none nicyo cyo tuba cyatumye YouTube yugara urubuga rwa DJ Fernando. Nyuma yuko yagaragaye indirimbo iri mu buhinga bwa audio y'umuririmbyi DJ Fernando ari kumwe na Rinoji, mu minota mike haragaragaye n'indirimbo yitwa Secret Life yagaragaye ku rubuga rwa DJ Fernando ndavuga Mr. Ayee. Abenshi bagiye bavumvira amajambo bavuga bimwe n'ibindi, abagi bavuga cyane bavuga ati mbega DJ Fernando gusora indirimbo ari kumwe n'abandi baririmbyi, mu nyuma gaca sora indirimbo yiwe wenyine, ibyo bigenda bimaziki. Akuno mwanya rero inkunda kuzaniye ni inkuru ivuga ko inyuma y'iminota mike iyo ndirimbo imaze kuja ku rubuga rwa DJ Fernando, urubuga rwa YouTube rwagiye ruzimira, rwagiye rubura, nagiye nshakisha ahantu hose urubuga rwo kuri YouTube nkarubura, ariko ku zindi mbuga zisanzwe zikorana na YouTube urubuga rwa DJ Fernando ugasanga urekura rubonaho, ariko kuri YouTube ushakisha uko bishaka kose Mr. Ayee uno mwanya akaba asa n'uwagiye abura kuri YouTube. Aca nibaza ati mbega vyagenze gute? YouTube ya DJ Fernando nayo yoba yugawe nka Hit TV ya Randri promoter canke vyameze gute? Ikaze mu kiganiro Burundian Talents mushikizwa nanje one baby Braskira from NT Paradise KBBC. Avuga ngo dukwirekeranire hamwe biriko biraca muri industry kabiri gatanu turi. Nimba utarakora subscribe rero ugerageze ukore subscribe. Nimba utararakinga ino video wacerewe gira like kabisa na commenter ndakeneye nyuma y'ukumviza kino kiganiro. Hamucho comment ati one boy hano aturubeshe cyangwa ne boy imeze gute, cyangwa ibyo ushaka byose ubitubwiye muri commentaire iruguruye n'uhara gwawe kugira ngo tubwire ingene wumvise ikiganiro. Nakubwira rero duhera ku nkuru iri kiravugwa cyane ku ndirimbo Foli. Indirimbo benshi bagenda bavuga ati mbega ijya audio bayikoze baborewe canke bayikoze banyoye ibiki. Aca ndababaza ati mbega namwe muri ko muvyumva gute? Bamwe baravuga ati cyane muri beat bipfira muri beat, uburije beat umenga ni beat y'abandi baririmba za ndirimbo zo kutazirima. Kavuga ati ntitwe tumumenyere ku mabiti ameze kujya. Abandi akavuga ati mbega kubera iki no muririmbyi aze kuri no beat. Je naciye nimbera ati ni kubera iki ndirimbo ho ndiko ndabona kuri no rubuga rushasha. Mugihe ndirimbo ndayimvamo amajwi y'abantu babiri, ariko nkayimva ku rubuga rundi rushasha. Nibaza ati rero no muntu ngira ngo ashaka ko yivye buruyo akayishira ku ntuze. Si makuru menshi atomoye cyane, ariko bigaragara nuko audio isa niyumvikana ko umenga si wa muririmbyi tumenyere nka DJ Fernando, wa muririmbyi w'umuhit maker aririmbye za Belisim, za Colazone, za Lavi n'izindi nyinshi musanzwe mu muziki. Si wa legend tuzi nka Rinoji, yaririmbye za Playboy, yaririmbye za Legend, yaririmbye za Selavi, ari kumwe na wa muririmbyi kazi musanzwe mutibagiye na. Havuga ati none bino
ino ndirimbo Foli nayo kwije muri buno bwoko. Ino beat dusanzwe tumenyereye ko umuririmbyi DJ Fernando akora ku ma beat agenda kuja. Dusanzwe ari wa muririmbyi afise ba producer biwe basanzwe bakora neza. Mbega ho indirimbo Secret Life inyuma yuko isohotse uruwa rwa DJ Fernando rugaca ruzimira byo bimeze gute? Uruwa DJ Fernando nagerageze gushakisha hose nkimenya iyo nkuru ko uruwa rwa DJ Fernando rwazimiye, nagerageze kurondera ahantu hose habaho Mr. Ayee namubuze kabisa. Ngoma ntora abandi bantu benshi agenda bamwiyitirira, agenda ntora abandi bantu benshi agenda posting ibikorwa vyiwe, ariko DJ Fernando wa mwenyewe nkaba namubuze. Ariko nkacamvuga ati none ibintu bya YouTube ndibaza ntibiherera ngaha. Nkacamvuga ati reka nsimbire ku zindi mbuga zisanzwe zikurikirana YouTube. Nagiye kuruga rusanzwe rukurikirana aba YouTuber bose kungene basanzwe bakora, kungene binjiza amafaranga, agenda bagira ante. Rwa DJ Fernando kuko ndarubona. Mr. Ayee ndamubona. Nkabona mbere ni wawundi afise abantu bangana n'ibihumbi 300 n'ibihumbi 301. Okay, byagaragaye rero ko urugo rwa DJ Fernando kuri YouTube bamaze kugwaka uburenganzira bw'uko rugaragara rwafuditse. Ariko nkavuga ati ntiyahakinzwe, kuko yaba yahakinzwe twari kubona uwamuhakinze. Cyane bati mbega YouTube urugo rwa DJ Fernando kubera iki? Muri misi n'abategura ikiganiro nubwo ntakishikanye hano ndabereke ukungene DJ Fernando akungena ronka ry'amavyuzi. Zagaragaye binyereka ko DJ Fernando kuruga rwiwe afise ko ibihumbi 63 by'aba abone wiwe yaguze. Afise ko amavyuzi atagira uko angana menshi y'abantu y'amarobo agenda gura. Acha nibaza ati none nico cyo tuba cyatumye YouTube yugara urubuga rwa DJ Fernando. Ariko byo byose abigura mu buryo bwemewe. Acha nibaza ati none ko bwo bari mu buryo bwemewe ni gute YouTube kugara urubuga rwa DJ Fernando? Mwibaza ko ndiko ndashikuza bino bintu ndiko ndabikora ari gihe cy'isaha 2 zirenga iminota itari mike z'ijoro. Turi ku itarike 19 z'ukwezi kwa gatandatu. Nimba wewe ucibira bo mwanya uriko bakabagarukanye urubuga rwa DJ Fernando nibaze rogo nashikuje, ariko ndiko ndakubwira ko niko kuri. Rero naciye mvuga ati none mbega DJ Fernando bamugariye urubuga rwe kubera bakujya kuntu arondera amavyuzi akayagura atarunze kurindira ko abafana biwe bayashirako, canke hari irindi kosa DJ Fernando yiba yarakoze kugira ngo bugare YouTube yiwe? Gerageza na urondere izina rya Mr. Ayee nurironka ucubimbwira muri commentaire. Abandi bagacavuga ati mbega DJ Fernando kuba yarabari baje gusura indirimbo Foli hamana bagaca sura indirimbo yitwa Secret Life yarashatse kwereka iki ujya muntu bakoranye. Nanye gacavuga ati kumbure indirimbo Foli ndibaza ntabwo irasohoka kuko wumbirije quality y'indirimbo Foli yasohotse audio ningana na quality y'indirimbo tusanzwe tuzi kuri DJ Fernando canke kuri Rinoji bisanzwe bingana na quality iyo ndirimbo shaka ko ari buruyo. Mbe nawe bavyumvise gute muri commentaire? Akabri kose nimba iyo ndirimbo ari buruyo abantu basanzwe biba indirimbo basanzwe baja mu studio aho abaririmbyi bacu basanzwe bakorera. Murakwiye kugerageza kunyegeza izo ndirimbo z'abaririmbyi bacu kuko abandanije hasoka amaburuyo nkuko bizotumara amazi. Naye kabari ari indirimbo nyene basohoye mana yanje maye musubirira uwo muzo wa mwarotswe cyangwa ndije mvuga ivyo ntazi. Yewe ni atari. Ya gaseke kamakuru nenda bazaniye kasanaka areka ndabaseze ndayifuza amaro y'Imana bane namwe ndabitsa kuri one B Velasquez from JT Paradise BBC mamuri kumwe kuri micro za Miracle TV 257. Ndababwira ati rero mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu ndabakunda cyane
mumenye ko ndi kumwe namwe nubwo ntaronka umwanya ukwiye kubasesangurira amakuru meza, ariko mumenye ko ndi kumwe namwe kandi ku bihinga bwinshi twisanzwe twifitiye nzobazana amakuru atomoye. Nabwo ati rero ciao ciao, hasta la vista.